iyo umuntu agize amahitamwo atari meza ko ashobora gusanga yisanze mu kibanza c'ivyo atifuza kubamwo muri kazoza. Kuri Vestine bavuga ko mu rugo umugabo wiwe bashobora kuba batubakanye neza. Je ndazi neza ko umuntu yakreye bijya bintu ari umuntu ashaka yuko wewe yironkera bamukurikirane ba bantu bafaka Vestine bamwanga umva basi bavuga ati vya bikorwa vy'Imana ntibigira aho bigera bagaca batera comment iti tiraba tikitanganiza ku rugabo umva bamwe banavuga yuko agiye ku rugabo rukuze cyane. Hariho nako nabonye we niyivugira yuko bamwivye Instagram yiwe kugira ngo babishire ko biboneke ko ari nawe yavyigiriye ngo urumva umugabo aranduhije. Ashije ndisonzesha ndasenga ndavuga Mana ndakwinginze kino gikorwa sinkeneye ko kizogumanye nago kizamuke ku buryo n'abantu bazomenya ko utivuguruza. Mwami jimbere yawe nzanye ibimazi by'amashimwe wera gushimura bikwiye. Yes, bakunzi ba KFB ndavuga Kings Family Burundi TV nkuko musanzwe mumenyereye twama tugerageza gushika hirya no hino kugira ngo tubazanire amakuru atandukanye kugira ngo tubahe abatumire bagi batandukanye muri ca kiganiro canyu arico cacu citwa Bafise Impano. Kuri kamera muri kumwe na jewe Joba, kuri micro ya mbere turi kumwe na jewe nyene Joba, ariko kandi hari anye turafise abatumire babiri kuri Kings Family Burundi TV, ntabwo ari abashitsi novuga ko ari abasangwa. Rero baradusezeranije ko nubwo bagiye mu kiganiro ca mbere bazosubira bakagaruka. Rero baje hari vyinshi tugira twumve kuri bo, hariho ni vyinshi badutekereye nk'igisimbo gishasha novuga ko baje batuzaniye igihe cyose baronse bishasha bama babituzaniye. Ariko rero ushobora kuba uri mushasha kuri TV yacu udukurikiranye bushasha, ariko reka kugira ngo tubahe umwidondoro ukwiye waba bana. Amahoro umeze neza? Yego. Reka rero tubasabe kugira ngo mwidondore. Hama ku mazina ni Sierra Irumva, nkaba ndi umukristo, nkaba ndirimba indirimbo mpimbazamana. Murakoze cyane. Hamba mu Ruziba ndi umwigeme vraiment ndi umwigeme. Amazina yanje nitwara Joan y'ukuri, abasanzwe ndirimba indirimbo mpimbazamana kandi nkaba nkunda Imana. Nimutubwirira amakuru iyo mwahora bimeze gute derukana mu kiganiro, bamwe ntibari bafise agashatsi nkako fresheri biki biguma bigira ahantu mwahora. Je ndibaza ko niburi ibintu ari sawa. Turashima Imana uko biri kose. Ukunda gufungura iki? Ni byinshi ariko kintu nyamukuru cyane nkunda gufungura inyama, ndakunda inyama. Ego. Nagira ngo nzocanza ndagivyo urya kuko ugiderukana ntiwangana uko. Nco ituma none ariko ndababaza kugira ngo ivyo murya nanye nzi ndabirya. Mwatubwiye ko muri abaririmbyi baririmba indirimbo mpimbazamana. Uru rugendo murimwo gederukana mwaratubwiye iyo ukuntu mwatoranye ukuntu vyagenze. Rero kuba dukurikiranye nka bushasha kumbure batabonye ikiganiro ca mbere, mushobora kutubwira uru rugendo rwanyu ukuntu rwatanguye naho rugeze ubu unye. Muramahasa muravukana kuko ubu mbona umenga no kwambara n'amastyle amwe, kurabona ayo mashati ntari mu makurera amwe mugabo yaravye, urabona nyene ko ari ibintu vy'amahasa. Twako twatanguye naraje gukorana kuva kera. Kera tutarakorana kino gikorwa kwanza niho ngoma mpere. Yego. Kera mwe yaraje twaraje mu groupe biblique ariko wasanuka dasa wasanuka nka jewe ari muri groupe biblique nka light yo mu Ruziba, nanje gasanuka ndi nko muri light ya handi niga. Ego gacu sanuka rero
turageza nka clôture tugaca duhurirayo kuririmba tumaze guhurirayo ugasanga kuba ariko araririmba muri ya clôture nanje nkaririmba muri ya groupe biblique ugasanga kandi no muri indi club nyene acaraza nyene aranyegera arajo arambarira ati ndashaka nanje kubana namwe muri iyo club yanyu Light from God ito Light from God hama rero rajo nyene ndabimubwira ati karibu nyene gutyo ce tuba abagenzi gasanuka turi muri repetition turakunda kujana cyane harageze rero mbari mpwemiye n'Imana yadukoriyemo turiyumvamo neza ko twokorana igikorwa yego turumva ati turashaka gukorana igikorwa cy'Imana tugasoma indirimbo ariko mvuze kahise kacu kera nta n'indirimbo nimwe twari dufise kwanza twavuga twari tumaze kwandika ariko gusa mwari aririmba gusa mukaririmbiza abandi yego twararimba tukarimbiza abandi mu nyuma turiyumvira kwandika indirimbo bivanye n'ibihe wasanga turimwo bashanukana ivyo turiko turandika cye twandika rero dutanga amashimwe bwa mbere tuvuga ngo mwami imbere yawe tuzanye imaze vy'amashimwe hama indirimbo ya kabiri cye twitwa ntivuguruza yego ubu rero novuga yuko kera uko intambwe basi ibintu biriko biraza buke yego hari Imana iri kwirabigeza ibikorwa vyayo yego nibaza ko abakunzi bacu bamaze kumva neza ukuntu batoranye nibaza ko yabivuze mu ncamake mu kiganiro kiri ngaha nyene iwacu kuri indani muri platform zacu ugiye kuraba urabona ikiganiro twakoranye ubwa mbere barabivuze neza uko bahuye ukuntu bagiye barevoriwa gushika kuri no saha bahuye baririmba indirimbo z'abandi bantu basubiramwe indirimbo z'abandi bantu ariko uno munsi baririmba indirimbo ziwabo rero wavuze ko indirimbo ya mbere mwahereye ko yitwa Mwami imbere yawe indirimbo Mwami imbere yawe ndi mu bantu bayumvirije ubwa mbere kandi bayikurikiranye indirimbo iryoshe cyane irimwo n'ubutumwa budasanzwe cyo gituma rero twagomba kwanza tumanze tubatumirire kuja kuyikurikirana mwebwe mu bashasha kuba bakera bo ndazi ko bayikurikiranye ko muri utarayikurikirana akubitire ku rubuga rwa YouTube kuri Sentiment TV imbere yuko tuza kuri ico gikorwa gishasha mwamaze gushira ku mugaragaro igikorwa ciza citeka novuga naciswe citeka kwa n'igikorwa c'Imana igikorwa ca mbere Mwami imbere yawe abantu bacakiriye gute yego vraiment turashima uko biri kose ashimana basi uko twabiziga ko vyogenda twasanze hari akarusho arahara Imana yakigejeje n'ubu turashimira abakunzi bacu batumye wabo bigeraho bigeze yego none umuntu agerageje kuraba Mwami imbere yawe mwarasomye amakomanteri abantu bagiye barashiramo mwabonye n'amakomanteri meza canke mabi akumbure hariho impanuro bagiye barabahati gira uko turavye muri comment vraiment ego baraduteye intege kenshi baraduteye intege na comment mbi twabonye ariko nk'icyo twe twosaba abakunzi bacu babonye nka erreur nk'ikosa barashaka kutubwira ati mwagize akadanse nabi canke nyene ati indirimbo mwayanditse mwarihenza akantu gatonya umva biratuma natwe tugira morale na motivation mu gukora igikorwa yego nico twosaba cyane abakunzi nibaza ko uko muri ko murakora kuri no saha ntimukorera mu rushengero sivyo ariko musanzwe muri abakristo musanzwe mufise amashengero mubarizwamo bavyakira gute Okay, nk'ico kintu cyo kuri kuba mu maigrize usengeramo kenshi ntiba vyoroshe gose uragwana n'intambara nyinshi kuko curaba muri chorale uririmbiramwo ugaca usanga muri Osh Mutima uririmbiramwo wasanga nawe ufise igikorwa ciwe Imana yagushinze ukora umva baca bababara bamwe bakagira wiva bakababara ati gute nawe ushobora gukora wenyene gute natwe ataje muri twege ngo akora ico gikorwa umva rero usanga ari ibintu bigoye cyane ariko hamwe no gusenga kuko iyo ubigiyemo ivyo bikorwa udasenga uhora n'inambamye ikomeye ugasanga wabivuyemo ariko iyo ushikamye ugasenga Imana iragushoboza kenshi nasanze iyo ukurakora muri nko dufata uririmba muri korale usanga nubwo basaba uruhusha atingiye muri ibi bikorwa vyanje kandi bari ibikorwa vy'Imana ariko usanga benshi bababara umva bakagira inzigo bakababara ukimvira none gute bababara gute kandi ari igikorwa c'Imana rero niyo mpamvu ibintu vyo muri nuze muri korale canke muri Osh Mutima ubigiyemwo umanze ukabereka kubandanya igikorwa mu gusenga muri eglise ni kugira ngo wirinde
amajambo cyangwa wirinde amakomenti bike amajambo bakuvuga ko cyangwa bakababara ibyo byose mvuce ubyirinda. nta bantu bari abaca intege muri ibi bikorwa nta commentaire ziri positive barigera bababwira cyangwa bose ni amina. Nuguri amva ico kintu vraiment turagishima Imana kuko baratera commentaire nziza turabakunda mukomeze courage natwe bigadutera inguvu zo kumva ko dufise nyene abafana badukunda gusa na comment turumva mbi ituvuga ko mbi vraiment navyo turabona yego nta nabantu barabibabwira mu isite abantu barabitubwira bamwe tukabona ko bababaye bakamwa ngo muzoshika kuki muge ngo bakwigana ngo bajya ngo bande ariko tugo turazi yaduhamagaye turazi Imana two turakorera ni turiko turaba ku bantu niko turigana ko ariko turazi Imana yaduhamagaye nico tuko turakora niyo mpamvu rero tuvyumva ivyo ariko ntibiduca intege turavyumva ariko tukabandanya gusenga neza cyane. Abavyeyi bamaraso bakuvyara gushika kuri no saha kuri ya gikorwa ca mbere bakibonye gute bakubwira gute? Iyo basi uri mu gikorwa cy'Imana kwanza ukikijamo nkuko uvuga ati kumba wikorane mu gukora igikorwa ati nze ndakorana naka turi babiri abavyeyi kwanza bakivyumva babibona basungumenga uri kuraceza menga ntaho bizoshika ariko do plus ugenda ukora niko batera babona ko ca gikorwa kiriko kiravansa. Urabona ubu uko kera vyari biri basi kera babibona menga nugufyina ariko ubu barabona yuko ari gikorwa nyene turiko turakora nyene twahamagariwe. Yego ariko gushika kuri no saha nta mahoro menshi. Yego rero indirimbo mwaminje imbere yawe iragiye ku mugaragaro amasanamu arakozwe bigenze neza cyane. Nibaza ko mu byatumye tubatumira ni gikorwa gishasha mutuzaniye nico gikorwa mwatubwiye mwavuze ko ni indirimbo shasha yitwa gute? Ntiyivuguruza. Je ndafise mama avuze bavuze ntiyivuguruza sivyo? Na papa yarivuguruza rimwe ko yashaka kuvuga ati no musi ndabadiha mugabo ntatudiye. None nabavyeyi banyu bativuguruza oya vraiment ni Imana itivuguruza. Imana yo mwijuru ni itivuguruza vraiment. Ugiye kwiririmba basi uca wumva neza ko ari Imana. Mu majambo ari mwarakumvisha neza ko ari Imana. Yego iyo ndirimbo none yanditswe nande guza kuri no saha muri mwebwe babiri? Yego vraiment indirimbo yanditswe na Lajra. Yanditswe na Lajra. Ndibaza ko ari nk'Imana yamuhishuriye kugira yandike kandi birashobora gushika kugasanuka ni nk'intambamye yarimwo ibihe bitoroshe bigatuma mu nyuma abonye nk'ubutabazi bw'Imana akavuga ati Imana ntivuguruza niho kuca kabiri yaca avuga ati ushobora kuba uremerewe n'ibibazo tirema Imana iriho kuko yivuze ijambo ntivuguruza. Je niko no bifata nkuko ndibaza neza kuko ndabizi neza ni nk'ibihe yo yarabayemo. Nanje rero maze kumva ko kamo kiwe nanje nkaca nibuka aho Imana yankuye kuko kera uhoravye kahise kera siku ubutera ubona nyene ndabona ihinduka kuri jewe. Yego ivyo Imana yankoreye neza cyane. Naco iyo ndirimbo wayanditse uri mu bihe bimeze gute? Umva umerewe gute? Inspiration yo kumva ko kwandika iyo ndirimbo wayikuye? Murakoze cyane. Hama indirimbo mu kuyikora numva novuga ko nahishuriwe n'Imana ariko nari mu bibazo sinabona inzira sinabona uko bizogenda. Dushize kuri iki gikorwa cyacu je na Sierra naragisengeye cyane ndavuga ngo Mana ndashaka ku kino gikorwa ucagura cyane aho twokwibaza ko twoshika Mana wewe uhayirenze. Urumva rero ndabona Imana irabikora ndabona ko Imana itivuguruza ndasenga ndafata ashije ndisonzesha ndasenga ndavuga Mana ndakwinginze kino gikorwa sinkeneye ko kizogumanye nago kizamuke ku buryo n'abantu bazomenya ko utivuguruza kuko hari ivyo usanga twajamwo je na Sierra tukaja mu murimo w'Imana bakadusuzugura kuvuga mbega bo bariko baraja mu biki ntavyo bazi ivyo bariko barajamwo ariko navuze Mana uko batubone turiko turagenda bazobone ko Mana nawe udashobora kwivuguruza mu bintu wadusezeraniye kuko twadufise amasezerano twadufise amasezerano. Rero novuga ko Imana yamishure ndahantu ndavuga Mana indirimbo ndashaka izogira ubushobozi izogira amavuta abantu bazomvemwo amajambo abaremesha bamenye ko utivuguruza
niyo mpamvu indirimbo naciye ndayandika ndaja hamwe na Sera ndayimubwira nawe nye turasenga turavuga mana turakeneye amavuta turakeneye inkomezi niyo rero Imana iranshoboza indirimbo irakundwa kuko hagira kurandika indirimbo ari bigoye niba byoroshe hari gihumara nk'ijoro ryose uri kura medit uvuga mbega melody mezuku nzo bigenza gute ariko ugasanga biragoye cyane indirimbo ugira uyikore biragusaba umwanya mwinshi cyane kugira ngo uronke ukuntu indirimbo ishobora gusohoka imeze neza rero niyo mpamvu rero ndashima Imana rero ko yabinshobojemwo na Sierra arayikunda arumvamwe amajambo ameze nawe nyine ho yari mu bibazo mutwa yari afise nk'uwanje nari mfise nawe nyine abonye ko Imana itivuguruza yego cyane ati Imana ntiyivuguruza reka tugende rero ubu butumwa indirimbo tugende ku rubuga rwa YouTube Sentiment TV kugira ngo iyi ndirimbo ndabasavye abantu bari mu bitaro ni muyibahe reka guma mu batera amaseru nayo nyene arakenewe mugabo bahiye indirimbo irimwe ubuzima iraremesha umuntu ari mu ngorane ukaba ufise umugenzi ari mu bibazo bitandukanye urumva ko aba bana bayanditse bari mu bihe bitoroshe bavuga ati twebwe turatahuye neza ko Imana itivuguruzwa Imana ntivuguruzwa ikivuze iragishitsa Imana ishimwe cyane haleluya amena haleluya amena okay watubwiye ko indirimbo yanditse afashe umwanya ukwiye okuyumvira ko no kuyisengera Imana irabaha n'amajambo indirimbo ubu ikaba yamaze gusohoka hamarajo ibi bikogwa iyo mubigiyemwe muri abigeme muhura n'utubazo twinshi aho ubona umuntu atahora kurondera rakurondeye canke kasanga hariho intumwa za Satani kugira ngo igangabire irikiraduga bayikorore bayishire hasi mwebwe ayo ma challenge ntarabashikira ego cyane bahubutumwa basi ama kuri ico kintu tubagije urakoze cyane ikintu gikomeye gose kandi gihambaye rero jewe novuga yuko muri no murimo dukora turahura n'ibigeragezo bikomeye gose cyane kuko usanga ukoze indirimbo ya mbere abantu baca gukunda iyo maze kumenyekana canke bakabona ibikorwa byawe byiza bakumva ko babikunze barumva yuko umenga ati uryo muntu no shaka kumubona gute no shaka nkuko wari ubivuze kumuvugisha kumuyagisha rero niyo mpamvu usanga nawe yo mu kibanza c'Imana hari ibyo bimwe mudakwiye kujamo ukwevuga ati ndi mu ruhande guko ugiye kubijamo usanga ugize ingorane usanga banaguma kuvuga ujya muri rimvye ngene yifata nk'umunyamahanga ariko iyo uriko urasenga uzi iyerekwa ryawe uriko ubona ati ndashaka gushika ku kintu nyamukuru kandi ukabona vision yawe iri imbere gose urashobora kuvuga ati ibi bintu bishoboka ko nshobora kubifatanya n'ibi ndimo ariko kuvugana n'abantu si bibi kuyaga n'abantu si bibi ariko hamwe nyene no hari ibintu bimwe mudashobora kwinjiramo kuvuga ati ibi bintu nkavyinje birankuramwo amavuta birankuramwo umva ikintu kiri muri je kyava kigirana gituma ndabivamo rero tubanka abahungu turabakunda kandi turabakobwa turabigeme ariko basaza bacu ni basaza bacu nitwobanka ariko mu mwanya utari bo uba ukwiye ko twobijamo nimba nibagire partage bagire sabo gihuwa kigire chovoriyo niyo mpamvu rero twovuga ati twege vraiment turebigeme turacakundwa ariko dusaba ko Imana izoduha ico twavuganye n'Imana kandi turashaka ko Imana izoduha natwe abagabo beza bakijiwe basenga Imana byukuri nkuko natwe dukunda umurimo wayo yego cyane murakoze mashime iki gikorwa mwatanguje muzogikora gushika ryari ejo Imana ishobora kubatera iteka mukaja mu ngo zanyu mbega iyo mwagenda mu ngo zanyu muzoguma mukora ibi bikorwa canke muzoca mumanza muhagarike canke umurimo mwihaye canke data yabahaye zobuhagaze oya vraiment jendi sine yuko Imana yonyene yemeye ko dukorana icyo yemera yuko igikorwa cyacu cyagifa kubera abagabo na Imana iravuga hariho n'ijambo Imana rivuga ati hakono kubura no guhomvya Imana nayo niyo yemera yuko tujya kuri abo bagabo kugira ngo ikiduhomba
oya vraiment yo tumifata ngira ngo ikabikasa ikabima vyose mugabo ikatwima vyose ikabagumana. ariko tukagumana n'Imana ariko Imana yonyene icyo isavye ntabwo isaba umukate hama ngo iguhibuye. Imana uyisavye umuntu ayubaha ni nkuko iguha uyubaha nyene. Ego nivyo mu rugo biragorana usanga hari utuntu twinshi tudukorwa utushobora kuorganiza ariko ufise igikorwa neza Imana ikaguhana wa muntu wasenge vuga ati akunda ca gikorwa cawe nyene je ndazi nigishobora guhagarara neza cyane. Muri commentaire nasomye haravuga ngo ikundirimbo bivuga ngo mwaminje imbere yawe benshi baravuze ati nukuri aba bana ni Dorcas na Vestine bibereye aha sinzi ko namwe mwabibonye kubwanyu mwavyakiriye gute? Twarahimbawe ariko basi igikorwa tuje kugikora nkuko basi twishimikije ngo ni kubera ba Vestine bagikoze. Tuza kugikora kubera ari ku Imana yari yabigomvye nyene yabitegereje. Kuko Imana yari ikintu itagomvye ni kinava naho kiri. Basi ari n'ikintu ukoze atari umuhamagaro wawe. N'Imana ntishobora urumva kuca twoshobora kubikora tuvuga ati jewe tuje gukora nka Vestine na Dorcas ariko Imana atabwa ibishigikiye byose biba ubusabusa. Ariko twe nitwaje gukora nka Vestine ariko navyo nyine turabikunda kuko nabo barahimbaza Imana. Turakunda comment z'abantu bavuga ati ni Vestine na Dorcas kuko bahimbaza Imana. Yaba bavuga ati ni Vestine na Dorcas bo muri saho twobabara. Kubera bavuga ati bahimbaza Imana mugabo ntibace bafata kumenga tuje kwigana abanaka. Oya neza cyane. Mutanze inyishu nziza nibaza ko abari bafise ivyo bibazo nabo nyene bamaze kumva inyishu yabo. None mbega muzoguma mukora muri babiri nta korabo nta bandi bantu mwebwe mutegekanya muvuga ati abantu tuzokorana canke mwebwe muzoguma muririmbana muri babiri gusa? Ego twe tuzokorana turi babiri ariko turashobora kugira korabo n'abandi bantu umuntu akadusaba korabo ati ndashaka kuririmbana namwe indirimbo tubonye nyine ari indirimbo ihimbaza Imana atari zimwe z'isi turashobora kumwemerera nta na kimwe vraiment ego hama igikorwa cy'Imana kikamamara. Ego byose birashoboka bishobokera ko uyizera n'igihe nico gituma rero no munsi hariko haravugwa inkuru sinzi ko novuga ko ariyo canke atariyo ntavyo nzi neza kuri abo nyene kuri Vestine bavuga ko mu rugo umugabo wiwe bishobora kuba batubakanye neza bakavuga vyinshi hanyuma bikaca biza umenga bije gutosekaza izina yarasanzwe afise kuko nk'umukozi w'Imana. Kuri mwebwe nka bamwe bakora muri kariyeri yaba ari babiri nkuko nabo bakora ari babiri iyo umuntu agize amahitamwo atari meza ko ashobora gusanga yisanze mu kibanza c'ivyo atifuza kubamwo muri kazoza. Mwe mwana mwavuze ati kwe tugomba abagabo beza kandi mwakivuze neza vraiment novuga ko mbere ico kibazo mushobora kuba mwamaze kucishura kwe tugomba abagabo. Imana niyo hagera iduha abagabo bashobora kudufasha mu muhamagaro wacu. Kuro urumva kandi naho nivyo nawe nyene yifuza. Mugabo ubu bakaca babana n'umuntu mugabo ntibibe kwa kundi yavyifuza. Muri ico gihe ari nka wewe uvyitwara mu gute? Ego hama jewe sindi siri yuko bijya byo bari ivyo. Sinje basiguhakanisha urubuga gusa abantu bose kuko umupromota wese usanga yashizeko kugira ngo je basi ukuntu nabonye abantu bisi iyo bamaze kubona umuntu ateye imbere bagerageza kurondera utundi tuntu dutuma ya mafaranga yaba bamesha duga. Je ndazi neza ko umuntu yakreye bijya bintu ari umuntu ashaka yuko wewe yironkera bamukurikirane ba bantu bafaka Vestine bamwanga umva basi bavuga ati vya bikorwa vy'Imana ntibigiraho bigera bagaca batera comment iti tiraba tikitanganiza ku rugabo umva bamwe banavuga yuko agiye ku rugabo rukuze cyane je rero niyo mpamvu ntashobora kubihagarara ko cyane ngo je sindi siri yuko bavane kuko hariho nako nabonye we niyivugira yuko bamwivye Instagram yiwe kugira ngo babishire ko biboneke ko ari nawe yavyigiriye ngo urumva umugabo aranduhije ariko rero birashobora kugasanuka nivyo ariko sindi siri ariko rero je bimaze sinibaza yuko Imana neza yovyemera nk'ivyo birinze bishika nkuko ni hamwe usanga abantu tudakoresha ubwenge tubonye ibintu basi turabishije amaso ibintu tugaca tugenda nk'ubu je ndabonye nk'ubu ndashitse muri vya bigero shaka kubakirako gasho sanuka mbonye umugabo
afise ibihera vyinshi cyane yego canke afise ibiboneka vyose bihinda acavuga ati ashuye rero niwe rero Imana ishizanye Yego. itagomba yuko nicwa n'inzara Imana ugaca rero uvuga ati ndahiriwe vraiment ndahiriwe tahandigiriye ndicomokeye yego bivanye n'abantu nabo hari abantu benshi bakunda amafaranga abantu benshi bakunda amafaranga nanje sindayanka aha bagaca bakubwira yo uri kijuju uri kibono kubera ko udashobora kugenda nawe ushobore kujana n'uwo muntu afise inoti nyinshi ata umuryango wawe ubukize nawe uci ukurikira uko nyene uragenda ni bwa bwenge bwe basi gutakoresha ubwenge n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo abantu banje bishwe no kutagira ubwenge nawe rero uci ufata ukabigendeza nk'uko amaso yawe arabishije y'umubiri wumva nawe ugiye kwita muri za ngorane utaravye n'ingeso z'uwo muntu ego mumanze muturirimbire akarefure gatoya kuri irya ndirimbo mwaminje imbere yawe yari novuga ko ariyo mwahereyeko kugira ngo kwanza tumanze tugorora gahogo hanyuma inyuma yaho tuca dukurikiza basi akantu kamwe kariko kose kuri iki gikorwa gishasha mwamaze gusora mwami njimbere yawe nzanye ibimazi by'amashimwe wera ubereye gushimura bikwiye wafashe ibiganza byanje umba hafi mukiza nayindi mani wanye nawe kuko umwami wafashe ibiganza byanje umba hafi mukiza nayindi mani wanye nawe kuko uri umwami Imana niyo nyene Imana niyo nyene ivuze ijambo ntivuguruza ivuze ijambo ntivuguruza Imana niyo nyene Imana niyo nyene ivuze ijambo ntivuguruza ivuze ijambo ntivuguruza twese dushimiye Mana niyo nyene twese dushimiye Mana niyo nyene twese dushimiye Mana niyo nyene yaradutengeye ku musaraba twese dushimiye Mana niyo nyene twese dushimiye Mana iyo Mana niyo nyene twese dushimiye Mana iyo Mana niyo nyene Mana twese dushimiye Mana niyo nyene isi yose dushimiye Mana niyo nyene haleluya turiko tugenda tugana ku musozi w'ikiganiro
mbega ibikorwa vyifashe gute canke reka mbazuku ibi bikorwa mufise igihe mu bitangura muri uyu mwaka nyene turimo ihangiro mwari mwihaye umwaka utangura vyose vyarakoretse gushika kuri uyu musozo w'uyu mwaka vraiment nukuri ntaco nogaye Imana basi ndiko ndaraba ego si vyinshi twari twasavye Imana gukora ariko twarasaba yuko twasaba Imana hanini yuko indirimbo tuyikoze bwa mbere no harura yuko je ndiko ndaharura no harura yuko nk'umwaka watanguye mu kwindwi ngo mu kwindwi niho twasohora indirimbo yacu ya video no twaca duharura yuko ati Imana turagusavye nukuri nituzo dufate dukora indirimbo imwe ngo duce dufata ngo duce dufata turyame canke basi dutekereze ngo turahejeje igikorwa canke duce tumara nkandi mezi nk'umunani 10 ngo umwaka tutarasubira gushirako ikindi gikorwa vraiment je mbona yuko atacu nogayira Imana kuba yemeye yuko iyo ndirimbo ijako nk'ubu hahise ikaja ko nk'ubu hahise vraiment ejo hahise vraiment nukuri yabikoze vraiment nkuko twavyifuza ibindi navyo igenda bitwongera nk'inyongera yego neza cyane mwebwe mufise imigambi iyahe muri uyu mwaka tugira twinjiremwo uko ubu unye twamaze gusa n'abashika mu kwezi kwa12 ukwezi kwa nyuma kurangiza uyu mwaka mbega hari ibikorwa mwa mufise muri uku kwezi kwa12 canke abantu babitegiki mu mwaka uza yego murakoze twebwe ibikorwa dufise tugomba kubahereza dushaka tuzobahereza indirimbo ubutumwa bw'Imana biciye mu ndirimbo cyane tuzibahe gose ariko mu kuzibaha za ndirimbo duhabwa na motivation yanyu abakunzi bacu mvuga abakunzi bacu ego iyo mugenda kuri YouTube mukagira mukaraba indirimbo ibikorwa byacu mugatera comment mukatubwira ati akani kabi canka akani keza mukongera mukagirana mukapartage mukagira share bica bigirana bica bituma natwe tunezerwa cyane mukagira na sabone kugira ibikorwa mubandanye mubiraba citubona yuko ubutumwa bwa Kristo muri ko mubwakira neza ariko nitwoce tureka kubikora kubera mu bikoze uko ariko ucusana kumenga natwe muradudekuraje mututedekuraje ariko dushaka muduhe motivation indirimbo ni nyinshi tuzobaha ama audio arahari muri stock ziriyo muri stock z'aba audio video byose biriyo nizo twimirije kuzokora zanditse ego dushaka intege zanyu nk'abakunzi bacu mukunda ubutumwa bwa Kristo ego kuva mutangura iki gikorwa ntimurigera mwiyumvira n'umusi numwe gukora igiteramo ku giti ciwangene muri babiri ko nyene mukorana twe tugoma dukora igiteramo dutumeka abakunzi bacu kugira ngo tubanezereze dusangire ubutumwa bwiza twege icyambere twarakoze igiteramo ariko ico giteramo twagikoze tutarakora video ya mbere twari kugira ngo turabe abantu badushigikiye badufata mu mugongo ariko nubu turiteze kubera ko dufise management rero ni tuyobora itubwira ati haragezeho mukora igiteramo rero umva management iracavyiga ko kugira ngo dukore ico giteramo ariko vuba cyane turiteze igiteramo kugira ngo abantu nabo babone babone izo ndirimbo zacu banadushigikire kandi ego neza cyane igikorwa twamaze kucumva igikorwa n'igikorwa ciza cyane mbega iki gikorwa muri ko murakora amasanamu yacu canke muri studio n'utwaye du challenge mwagiye murahura natwo mwebwe muri ko murayikora canke n'ivyahe bintu mu projecteur yababwira uko mwari mwategekanije kuyikora niko mwayikoze canke ari utuntu mwagiye murakosora kugira ngo tukibona ari igikorwa cyuzuye nk'uko turiko turabona je numva asha no shangira kukivuga neza cyane nkuko je umutima wanje wabibonye nawe rakivugako ariko ndahera ko je nkakivuga kuko je ashindirimo ntivuguruza yarandi umutima hari ukuntu basi uko twari tuyiteze kuyikora producer yanadukoseye kwa akantu nyene twagatwara ukuntu aho kuri hofre Imana niyo yonyene Imana niyo hari ukuntu basi yadukoseye ukuntu twakata aratwereka ukuntu twogakora neza cyane ariko twagiye kutugora ari ukuntu twagomba gushira mu tujya tujito hejuru kwa octave gasanuka turagakoze mu ryambere karatoye muri tenor kagaca kabakure cyane
rero ivyo vyaca bituma usanuka umwanya uriko uragenda cyane ugasanuka tuhabihereye mu gatondo ushika mu gatondo ugushika ku mugoroba urumva uririmba amajwi yose irya mbere irya kabiri irya gatatu wasanuka biriko biratwara umwanya muremure na bwa bukosa twakoze udukosa ntitwishaje uriko uraririmba je sinibaza ko hari umuntu aririmba adatoba wasanuka kenshi adukosora cyane muri video naho je video nagiye kubona vraiment kanini vyagize nyene vyateye intambamye wasanuka nyene imvura igwa gasanuka turahagaritse clip video igacagarara bora ntuwoca ufata kamera ngo uri kuranyagiza canke ngo twe twihagarike mu mvura tunyagirwe yego n'igikorwa candi hariko turakoresha ubwenge ugasanuka izuba riryo naryo rirarashe aho izuba rirashe rero wacu sanuka amasanamu amasanamu nyene umenga sinzi ukuntu abaye ariko hari ukuntu agaklima kaca kabanyene nkuko umenga nyene basi nta mvura nta zuba basanuka nyene birabaye neza mugabo vyaracisha mugasanuka nibwo buntu bugenda buragirana buraducanganya ugasanuka nk'impuzu zone kugira tuzegerane dukoreramo video bitwaye uburyo budasanzwe uburyo usanga butokoreshwa n'umuntu umwe hanini kuko haje umuntu agizwe n'ibintu vyinshi uwo muntu arashobora kuba adufasha ariko ugasanuka hari ibindi bintu biba bimufatira vy'ibikorwa akora ugasanuka aragaburira umuryango aragirane ugasanuka rero cya gikorwa kigiye kugira intambamyi uko kubera iki nibindi bikorwa umuntu abakora ariko mwe nk'abakunzi bacu tubatumira iyo muri ko muradutera intege n'uburyo bwanyu muze muradutera intege cyane kuko murabikora neza n'ubu turabishima kuko n'indirimbo sinovuga ngo umuntu umwe yayikoze ni mwese abakunzi bacu kuko ni ya mbere nimwe mwayikoze kuba mwaremeye ko n'amavyuzi agera hajya kuri mwamije imbere yawe ego novuga yuko intambamye hanini je namonye zarizo ego uburyo hanini kandi ugasanuka déplacement turavuye mwa kino kibanza turagiye mwa kiriya ugasanuka ikibanza dukoreyemo ngo turariha uburyo hano ugasanuka baharura ku busaha ugasanuka rero biriko biratwara nyene uburyo bwishi cyane ego nk'abakunzi bacu ariko turizera neza ko igikorwa c'Imana dufadikanije iyi ndirimbo ntivuguruza abasha n'ukuri yaraturuhije iratugora nukuri novuga yuko vraiment nk'umuntu yoba agomba vraiment gushika igikorwa cacu akavuga ati bimeze biba bigoye gukora video nk'ikibanza twakoreyemwo usanga ari kibanza vraiment badusabye uburyo bwinshi usanga uburyo ma déplacement ikamva usanga nta modoka ubufise ariko usanga turi déplacer tugirane rero novuga ko indimbo ntivuguruza yaraturije paraporo n'ijya ya mbere ariko yiyoyo vraiment ko twashanje n'ama image amwamwe ko rya mbere twayikoreye mu kibanza kimwe twayikoreye mu kibanza kimwe ariko iyi vraiment nk'imvura yaragwa ko zibona turi ndani turi muri shooting tunaje asha ni hatari byaratugoye gose asha bafana bacu nukuri mwumve ko indirimbo yatugoye kandi mudushigikire uko muyibona kose vraiment yaratugoye kandi vraiment wana kwisa neza itagase ego rero vraiment novuga ko ari ivyo ariko hamwe no gusenga hamwe no kugira na mudushigikira byose bizoshoboka none rajo zira ntiyakugoye ku madanse cyane niwe wamugoye agiri umva nukuri ego vraiment wumva yamenye kuririmba cyane ibintu by'amadanse n'umubaze urumbe je ko yambona kure muri chorale ndirimba amadanse ngirane nka momori umutwe nabarise ayo umbe oya vraiment oya reka kubesha naje nakuriye muri kohari narakuriye muri kohari ariko basi ukuntu bimeze ari basi ama eglise atandukanye naraje yakuriye muri eglise yitwa Anglikana ugasanuka bene barakubita imitwe twe natwe hajya muri Emmanuel wacu usanuka basi naho tugira dance atari zimwe nyene zo kugira basi ibintu vy'ikirenga cyane ugasanuka nta mitwe irimwe basi mohari niho biva kenshi asanuka je hanini rero je bankosora na mohari basanuka biranka dasi ndanayigira nkanayishobora mu gusanuka mohari ndayikoresha nabi mwatamvye neza byagenze neza mwari muberewe cyane wumvise ko vyatwaye uburyo bwinshi ariko gushika kwino saha rero Alajo Nasira murifuza abantu bo bafasha bo batera intege canke ivyo mufise birahagije oya vraiment nibihagije turashaka yuko abantu badusupportinga kuko argiye usanga tuba dukeneye nk'abantu batwambika iki dusanga nyene bigoranya ariko
muri kino gihe turimo nyene turiko turaronka umuntu adushigikira dufata ko dushaka ko n'abandi boza bakadushigikira haba igikenewe avuga ati ndarishe déplacement ndarishe ikibanza ndarishe ikimodoka yo kubajana ko ari gusanga dukora ama image nka ruguru bana naho hari hose tuba dushaka hameze neza kugira ngo indimu zo bisohoke imeze neza rero usanga nukuri vraiment turashaka ko badushigikira turashaka ko badushigikira ntaho turagera ariko turakeneye ubufasha bwanyu nk'abantu bakunda ibikorwa byacu bakumva n'iki kiganiro cacu nukuri vraiment bumve ko dukeneye ubufasha kandi turabishaka gose neza cyane none turiko tugana nyene ku musozo kuri Radio na Sierra Sentiment TV ni iki kuri bo Sentiment TV ni televiziyo kwanza yego televiziyo icako ibintu vyinshi icako ushatse nakarashikura shirako ushatse indirimbo gashirako ubutumwa bwa Kristo gashirako abaje bavuga ivuga butumwa bakashirako twe rero Sentiment TV kuri twebwe numva ni kuvuga yuko natwe nirubuga tucifatishije nk'ifata kibanza tugushirako video ariko turafise n'undi rubuga Radio na Sierra ariko rugogo rukiri hasi ariko nango nye turizera yuko ruriko rurazamuka bukebuke ariko namwanje imbere yawe ruri kuri ni Facebook ni page ya Facebook cyangwa ni YouTube hariho Facebook na YouTube rwa Radio na Sierra na YouTube rero hariho ruriko lyrics ya mwamije imbere yawe kandi nico navuga kandi Sentiment TV idufasha byinshi cyane Sentiment TV ni inshuti nuvuga ko idukunda cyane niyo iri kuradufasha ibintu byose niyo iri kuradushigikira niyo mpamvu abantu benshi nibaguma bibaza ngo umva ngo kingu rya ziga ndimbo zabo ngo ziriko ngo umva ngo bikingo babivye ngo bagize no oya twege irya Sentiment TV ni radio yacu dukunda kandi ni nk'umuvyeyi wacu ni televiziyo yacu dukunda kandi vraiment aho dushikanye turashima Imana yego niyo mpamvu rero n'urubuga rwacu ruriho dukeneye araraba Radio and Sierra aratubona kuri YouTube ndimbo ziriko bukava buriko rero turacagirane turacakomeza kugira ngo bigende neza ariko nimwimvire ngo umva ngo baratwivye ko abantu benshi cyumvira bangu no kwiki muduhangu yi Sentiment TV ngo nibiki igiye Sentiment TV Manga turiyumva twigize ibigoya ikintu cyose kiba mu mwanya wacu kandi kuba twarayiziga ndimbo ziriko hari impamvu rero niyo mpamvu twabahimirize kugira ngo mudushigikire mujako kuri rya rubuga rwa Sentiment TV kugira ngo bikunde turonka abantu abafana baki bikunde binjire muri Radio and Sierra yego murakoze reka rero tubashimire cyane kandi tubashimire bimwe vy'inkora mutima kuko misi yose iyo tubatumiye ntimutugora Imana ibaduhezagirire kandi rishirizeho nanajyo kubahezagira ariko twabwiye abantu indirimbo ntiyivuguruza mushobora kubwira abantu ahantu ashobora kuja kuyirabira mukabibutsa yego twubahimiriza ko mwogenda ku rubuga rwa YouTube rwitwa Sentiment TV mukagira sabone mukagira share mukagira na sabone na je byose mukabigira ego ariko naga commentaire na comment yo ntimuyibaye comment muyigire kugira ngo umva twumve amanuze yanyu ohere yaba amadefo yo batuvuga ati arajo ari imbuga kuntu Sierra ari imbuga kuntu tumenya ati umwe amazuku cyangwa ko muratubwira navyo turumva ngo ngenda shirero muri comment batubwire mbega uravye vibes kuntu bayitamba ninde utanza amanota ni bari rajwa ucuvuga ati je rajwa namuhaya ya Sierra namuhaya ya kugira ngo tubone neza uwivye intambo wundi mugani twe bizodushabuza ko turumwe na Sierra turumwe n'ibizodushabuza n'abantu bamwe rero akajambo kanyuma ko gusozerera ko nicaye ikintu ubona wobwira abakunzi banyu ego murakoze twebwe ikintu cya mbere tubwira abakunzi bacu nuko bokwamana kwanza umutekano wa Kristo amahoro ya Kristo yamane nabo ibihe vyose aho bari hose bame bumva bakunda n'igikorwa cy'Imana kugikora neza bagikurikirana kandi babandanye bakora ivyo twababwiye partage
bagakora sabone kutarayigira ariko kuyayigiza gumizaho kubera agiye akagira urumva abayikuyeko abavyononye urumva na comment hanini niyo ikomeza umuntu bituma umuntu amenya ati defuzi wanje nize ariko hari izindi comment usanga abakunzi bagomba kuzana zitari izo kugira ngo bice vya bintu basa abantu babibone nabi ariko vyose byo tubasaba comment ziboneka mu bintu ego murakoze je nico no babwira abakunzi bacu akaje mu kanyuma no vuga ndabashimiye cyane shimira na televiziyo Kings Family Burundi batwimvire ko kugira ngo tuze kuyaga tubashikirize indirimbo yacu ntivuguruza ego turabishimiye cyane noneho indirimbo mwamaze kuyumva mwamaze kuyibona rero turabishimiye cyane kandi turiteze na vuba ko tuzobaha bishaje kuko indirimbo zirapakiye ni nyinshi cyane rero turashimiye n'abantu badukurikirana baja kuri comment bakavuga ati turabakunda bimeze ku ariko mwibuka ko mushobora kugira mukagira sabone na partage na j'aime kugira ngo muduha amahirwe yo kugira kubandanya igikorwa natwe twumve ko turemye muri twebwe tukaryoherwa ego turabishimiye cyane kandi muduhanura Imana ibahezagira cyane reka rero ndabashimire cyane bakunzi ba Kings Family TV Burundi ndababwiye ati murakoze cyane mwebwe mwahisemo kudukurikirana abari ku migabane itandukanye reka rero ndakubwira ati ukaba wumvise iki kiganiro ukumva ko hari ikintu ushobora gufasha la Joana Sierra abari ahatandukanye nukuri aba bana barakeneye ibintu byinshi ibi byose wumva jewe sindabavugiye ariko aba bana tugerageze nta matelefone y'ama Android bafise ndabavugiye ariko urumva oya sindabamara maci ari gihe ubarondera ugaca kuri mama wabo bamwe ugaca kuri basaza babo urumva aba bana barakeneye telefone basi batume basangira imwe canke muzibagurira ari zibiri hanyuma ibintu birishirizeho kuba vyiza bapartage bagira iki ibintu biryohe bimere neza rero abazobishaka baze baturondere na jewe ndimwo turabe tuje hamwe vraiment turagurire telefone no mu boss wacu avyumve adufashe dutanga intererano abantu duterere turagurire telefone nta kuntu umukozi w'Imana aronderwa akabugwa bakamubura ariko bangoye kugira ndabaronke narinze guca ku bantu iki ngo rinda tubwire nyina wiwe ngo ari mwisoko ibintu vyinshi ngo rinda ngo mama tahi urumva ariko rero turabashimiye cyane gose la Joana Sierra mu vyumve ko tubashimiye ikindi gihe niyo mwagira igikorwa gishasha tuzeza tusubire ko tubatumeko kugira ngo mubananye mutubwira vyinshi bitandukanye Imana ibaho umugisha